mureke inzigo mureke kubavuga nabi ngo ugira mu badugireko man ibyo ntaco byungura ahubwo wewe bashimire ubabwira ati wow tiwe vraiment biriko biraza nanje mu nsengere kwishimana n'abari mu bihe byabo kuko nubwo uzomugirira inzigo nubwo uzomuhisumu nubwo uzomuteranya ukamuponda ukamuvuga nabi mu gihe akiri mu gihe ciwe mon frère naho azopfa ibikorwa bizoguma bivuga ibikorwa bizivuge nazonapfa azopfa jahe uri mu gihe cawe ntupfa uzomuhishano rimuvura inzoka uzomuhishano rimuvyibushe aryamye arabirose kubera amafaranga yiwe aratayemwo abadiaspora ariko niko bameze sawa diaspora rero baragoye mana rero n'abarundi biyemera bashaka kubikora kugira batwemeze ugasanga aragurishije imodoka sawa umutima wiyangana Bamama bigeme ndabazaniye ubutumwa bwiza muragomba gusa neza gukayangana gutesa kaze mwiture Hyronails chez Eveline ibafasha gukora inzara kuzisiga kuzitengeneza neza ukamenga uvuye mwisashe iherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri galerie iriho numero 1605 ukeneye ibisobanuro birenze twakure kuri 65 354 970 nahora ngwaye nahora amagara yankitse mbega kutambwiye kugwaye kabisa sha nyatari wosanga nari ngwaye ubukene birashoboka umuntu iyo umuntu agwaye ubukene na déplacement nayironka nuko nyene ca tuguma twiyugaraniye muri chambre murakoze cyane yego reka turamusaba ko badukurikirana kuri Burundi nibaze ko muri aho bameze neza mukomeye bishimana sasa rero je mba ndabazanira ibintu babigezweho imbere yacu dufite umwigeme ajajije atagasa ariko rero n'umu artiste nyene ababikora nyene kandi akabikora kanabyishimira ego amazina yiwe rero je sindayavuga naho ndayaza ariko nyene wo kwivugira ni sawa wovuga amazina yanyu guys premier maransiprenya ntari ico se siho sawa ntaco you are my brother na amazina yanje ababyeyi banyise Tuyisenge Nadia Beki nta kazina k'ubuhanzi mfise muzokampe basha nta n'indi zina bakutaziriye yakwe bantazirana naryo rivuye muri Nadia okay je ngomba kukugira ahantu ndagushakira izina ako nakinya amafilme menshi nta nimwe iravuma ngo numve basi bamamagara ko kazina urazi ko ntarinzi kuri umukinyi wa Mareresi sure yego bimeze gute ibintu by'amaresi baba bitanguye ryari ko izo filime zawe tutigeze tuzibona amareresi yari nka vision yanje byari ibintu nkunda cyane ariko yego nkiyumvira igihe Imana yampezagiye nkaronka amafaranga nzogira ireresi iri novuga iri international ewe nyene nasanze ari naragenda tryinga nabanje gukinira abandi narakinye kwa Sabasi narakinye kwa Sami Mr Sami Pompompo Mr Pompompo Mr Pompompo narakinyeyo gusa ndagera ahantu mvuga ati kabasi nanje ni tryingire mu dufaranga duke twanje ndabe ko byo kunda nanje no bishobora shansanga nyine naratrayinze tu nakoze filme zibiri yego imwe yitwa Imana y'imfubyi iyindi yitwa Secret Password ndayishira kuri Nadia Beki official naripimye burero ndaciga ndi mwishure ntibagire ngo narahagaritse ubu niberenga mu bujournaliste ariko vision basi ubujournaliste no gukina amafilme nzobikoranya pe kuko ni ibintu nkunda cyane karega biranajana cyane cyane gose dushaka kumenyana cyane ko ibintu biba bigoye biba bisaba gukora cyane no gukora ibintu biba bigiye bitandukanye no kumenyana n'abantu babagiye batandukanye ni icyahe ciza wabonye mw'ubwo rugendo wari urimo muri film iciza ico wavumbuyeyo iciza nuko
bon novuga ni ukora igikorwa c'ubukozi bw'Imana urabwiriza mu Kinyarwanda bavuga gute urigisha bitagoranye kandi ukigisha bikagufasha guhanura canke kwigisha abantu batandukanye kandi bari ahantu hatandukanye ico ciza ca mbere nabonye ko umuntu arahinduka kubw'iyo filme yawe cane gose Imana izo biduhembera na cane ko nahone ciza nahabonye uramenyekana like uraronka abagenzi uraronka abantu bagukunda utabizi navyo ni ivyiza nabonye bishimisha umutima wanje cane gose umuntu abari mu rugendo ruba rutandukanye rw'ubuzima dushaka kumenya nk'uko urugendo nyene rwa filme ntiyahe ntambamye wasanzemwo intambamye nasanzemwo nuko abantu le monde itatubona nk'uko twabishaka iraduha ayandi mateka ikatwandikira ikabashira mu yindi shusho ikatwambika ayandi mashusho utasanga unafise ugasanga nyene baguhaye iyindi sura bariko baranakujajinga cyane gose ibyo navyo urumva nubibuza abantu ahubwo wewe witwara kurya nyene uhora witwara uri umwana mwiza kumuri umwana mwiza uri ndaya kumuri maraya it's okay gusa nyene uvuga ati ibi bintu eske ndiko ndakora birabangamira abantu canke ndiko ndigisha abantu mu gihe rero wewe wahisemwo biraryoshe naho umuntu akuvuga nabi uvuga ati ntaco kurya mvuga sikondi cyane gose ibihe rero nyene biragera bikakugaragaza uri we wanyawe ibi bintu vya filme biba ari birebire cyane sinema iragutse hariho abantu bariko babikora bakagirirwa amahirwe ibikorwa byabo bigakundwa n'abantu bagaca batangura guhumagana nk'abaraho guhumagana ni kugara bagaca batangura kugara ntibitabe telefone ntibishure message y'umufana bari mu modoka bakaduza ibiyo kandi n'abafana baba bamukeneye ushaka kumenya ibi bintu vya filme birigwa canke umuntu arabyumva bikadudubiza mu mubiri hama kabikora icambere ubu bifitiye ingabire ubu byiyumvamwo kuko ndakubwiye naho wo kwiga ikintu twe nka twebwe nk'akarorero aho iwacu muri Afrika reka mvuge muri Afrika kuko si mu Burundi honyene hari igihe usanga icy'umwana ugasanga umwana afise nyene tara yo gukora ubumekanisi ubu umuvyeyi ugaca umuhindira mu buganga man muhindiye mu buganga ariko tarayiwe nukuguma arumura amamodoka n'amapine ubwawe uri kumushira mu buganga je nta mwana wanje ukora ikimekanisi azirongaza aguma akura arabona ko bya bintu yagiye mu bintu atari ivyiwe amplis ntanabikora neza arashobora kwimuka kubwa hahandi uvuga ati ibintu ndabivuyemwo mu gihe Imana canke bikamushisha akabivamo bon rero na filme niko imeze usanga urabyiyumvamwo indani muri wewe urumva ko ushoboye kandi ibintu byose wobikora mu gihe rero wiyumva ko ushoboye mwizo ngabire kuzikora zose uravuga ati reka rero nje kwiga naho ni byiza biragufasha kumenya ati sindaba kamera gutya ibyo navyo ntububizi naho ubufise iyo ngabire kwiga naho bigufasha kumenya turya tuntu n'utundi mugenda mubigisha guhindura isura babizi ariko kumenya ko uravye kamera ari icaha kibi uri kurakina ibyo ntabyabazi niyo mpamvu kwiga naho ni no kuvugira muri scenario si byiza ibyo navyo ni ibintu tugenda twiga bica bigenda neza rero wize muga cambere ubu byumva ko bifitiye iyo ngabire ca kabiri ugaca wiga ca gatatu tuja kuri terrain gacubwirwa urumva ko iyo bija hose birakenewe basi naga formation nagatoya kugira umenye ukuntu iyo formation irakenewe hajya gutora umuntu naho abavyumvamwe ariko utamwigishije basi n'indwi imwe ajya n'amakosa mabi ukabona umuntu mwibarabara ngo je no bishobora ni wa muntu usanga kuri terrain mwari gukora nk'amasena ashika 10 mukoza 3 birumvikana haba hari imigwi igiye itandukanye hariho umugwi abere umugwi wa sabasi umugwi wa fanilavine
yes umugwi wa Nsoro imigwi bigiye itandukanye yabasami n'abandi bantu kuko umuntu amaze kuba ari umuboss umuproducer acagira timu yiwe yego n'abamede bose bafise umwigwi dushaka kumenya bijya bintu by'imigwi hari ico bifasha canke birasambura kumbure mu bantu bagiye batandukanye bo imigwi ku muntu yavyinjiyemo neza akagira umugwi birafise ico bimara kuko muri timu ubuze abantu ufise ubuzi nibyo bashoboye harya umuntu wese abazi harya nyimba Amede abakinyi biwe afise arazi turya ari fort mwiki turya nawe ari faible mwiki donc biramworohera afise story akaraba abanza kuraba muri timu yiwe cyane gose akaraba muri timu yanje mbega ifilm izokorwa na timu gusa canke ndondere uwo hanze bon rero timu irafasha uko ni nka kurya ufise famille iragufasha utarinze kuruha gushakisha ko ibintu bishakisha ari igihe wifuza n'umukinyi wabonye mu Rwanda ukamuzana mu Burundi kugira filme yawe ntibafate babandi ko ari filme ahubwo inyigisho zawe ziba impamo yego cyane ariko jewe ndibaza ko ibintu by'imigwi atari byiza cyane kubera uza gusanga hari ikintu abantu bagira ngo abantu banje wowe Beki je mfise timu ntashobora gukoresha umuntu wawe aho urakenyesha no ibintu gace usanga rero haba hariho bajyana ho muri timu bari bloke ukuntu barabrotswe je rero nagumye nibaza ko cyo batari ikintu ciza ariko hamwe bo baba barekura namba Sabasi akeneye umuntu kwa Amede bavugana Amede akamumuha jo ari byiza cyane namba Amede akeneye umuntu muri Truafa amusaba fani akamumuha jo ari byiza cyane oya si biba ariko haya bavuga mu Kirundi gute ngo condition z'urugo rwanje si zo condition z'urugo rwawe bon Amede arashobora kubona karorero Amede arashobora kuba baha free time akababwira ati mu gihe ivyo ndabizi kwa Sami Sami abafana biwe timu yiwe ntayifata ahubwo uramwavertisa ava ukamubwira ati jewe niba ari Fanira Vine yagukeneye Fanira Vine yankeneye umunsi uyu n'uyu ntibisaba ko bavugana akubwira okay umunsi uyu n'uyu akaraba kuri ore mbega Jesse nzoba ndagukeneye atagukeneye ashavuga lezi niko Mr Samakora uwo ni wenzi hari ibintu babige bitandukanye hariho ibibazo mugenda muhura nabyo mukagwa mukavyuka mukavunika mukisindagiza niko bavyita nakaye kajambo woherezako na cyane wobwira abantu muba musangiye umwuga mu bijanye n'ibintu byo gukina amareresi ico ubujournaliste ntitwakivuze ko ubundi tuzokironderera umunsi wacu ikibazo nyene sindagitahuye neza umbwiye akajambo nabwira abakinyi b'amareresi akajambo ushobora kubwira bariko badukurikirana ariko na cyane uhagarare cyane kwabo musangiye umwuga wo gukina amareresi akajambo nyene like kimpanuro canka ko no batekera niyumvamwo cyane ako batekera wiyumvamo bivanye n'ibigumbagumba byawe aho nshaka ko ngira ama emotion yose imbere ya kamera akajambo no batekerera nukubakometsa kuko aka kazi ka filme karagoye nukubabwira bakomere hari igihe hagera ahantu uri mu bihe byawe uraronka amavyuzi naho waba wakoze igikorwa ciza hari abantu bavuga ngo ibikorwa byiza ngo nakoze igikorwa ciza ngo ariko ntibakiravye ariko ngo wakoze igikorwa kibi ngo ariko ngo nk'icantuzeya ngo nticandusha kuba ciza ngo heraba ukumva nyene bariko barabivuga ngo heraba ngo imagine ngo ni isekarite ngo ijwi sound ibintu nk'ivyo bashatahura ibi bintu YouTube iragoye ico nabonye co hari abantu bavuga ngo ukore byiza bazobiraba man
hari ibintu bakoresha telefone ya dokomo ugasanga babiravye canke ibisaba gukora cyane wowe wagize inuze wowe nukuri nta defu ufise kamera zimwe z'ubugesera bikara ufise kamera ya Sony nziza image nyene n'agahere kataboneka sound ni ya bien kandi ibintu uri kurabaha urabona ko ari byiza ariko kubera utari mu bihe byawe amavyuzi nturi kurayabona mani rero birasaba ico no babwira co birasaba kudacika intege cyane gose cyo ni cambere mu gihe utazocika intege ibintu byawe bizobiraba pempo utabari mu gihe cabo bafane abari mu bihe byabo mani bafane ubabwire ubishimire mani mureke inzigo mureke kubavuga nabi ngo ugira mu badugireko mani ibyo ntaco byungura ahubwo wewe bashimire ubabwira ati wow tiwe vraiment biriko biraza nanje munsengere gihe canje kizogera mani kugira ngo nanje ndabigereko bon no babwira rero kudacika intege kwishimana n'abari mu bihe byabo kuko nubwo uzomugirira inzigo nubwo uzomuha isumu nubwo uzomuteranyuka muponduka muvuga nabi mu gihe akiri mu gihe ciwe mon frère inaha zopfa ibikorwa bizoguma bivuga ibikorwa bizivuge nazonapfa zopfa jahe uri mu gihe cawe ntupfa uzomuhishano rimuvura inzoka uzomuhishano rimuvyibushe uzomutega abitambuke yumve nyene ahubwo bimwongeye imbaraga mani twige kwishimira bishimiye nawe Amede ndamwishimira vraiment Amede ndaraba n'ukuri nkavuga ati muga mu gihe nawe akubwiye témoignage yiwe aho yavuye byabihe uca wumva ahubwo Imana yo mushumbusha ibirenze ariko hari abantu bari kubashaka gukina filimi imwe no musi bace umva bashaka rero bashasha baraba Amede Amede kwera arakubita sanka mu masaha ngahe ukumva bara creative batayemwe imitahe man Amede yavuye kure kandi yarabikoreye nasami yavuze ngo numwami ngo filime ndundi nukura arabikwiye man reka ndawubwire cagihe rero yabiruhira yo kubwiye ko kuva 2013 ari karatraying ariko igihe ciwe gishitse n'ibi bihe muri ko murabibona wewe rero wivyukiye urajya mu karota ugashaka views nk'izamete wakoze nk'imyaka 5 wumvirize imyaka 5 nta nukwezi araryamye arabirose kubera amafaranga yiwe aratayemo abadiaspora ariko niko bamenze sawa diaspora rero baragoye mana rero n'abarundi biyemera bashaka kubikora kugira batwemeze ugasanga aragurishije imodoka azanye muri film ajanye muri film azanye abakobwa beza batayemwo kontra kanihore gusa reka ndababwira twishimane n'abashimye n'abishimye tubasupporting uko dushoboye zirya views ahubwo Amede mba mbona yogira n'izirenze mba mbona na link iwe no ipartage mu bintu byose kubera ko iyo umuntu yavuye mu gihe ari mu bihe byiwe nawe yararusha akeneye gushumbushwa cyane gose rero nibyo ari mu bihe byiwe tubyishimire si Amede gusa hariho n'abandi yo ni na karuriro natanze hariho n'abandi rero abandi nabo babona turiko turagenda umenga turiko turacumbagira it's okay biradufasha gutegura kazoza kacu mu gihe utacitse intege ariko ucitse intege YouTube ntuze kuyikorera nimbura umuntu ata patience ufise ntuze azashusho meke bisaba kwihangana genda uryame bisaba umutima wihangana niko no batekerera tubwire abakunzi bawe kuri Burundi ko uzosubira kubatamo filime ryari kuko igihe filime zawe ntegereza kuba kwitamwo link muri commentaire baraza kubona link oyibahe ya journalism okay anyway ubu ndiko nkorera kuri 2-in-1 TV show dushaka kumenya filime rero tuzobigaruka kindigi filime ndacipanga kubera iki izo shene zibiri bazitandukanije utazigize imwe nkuko abandi babigira 2-in-1 ije ko filime yongere ije ko amakuru oya nabonye bidasangiye kandi ni projet zibiri muri make kubwanje ni imwe ariko ni nka projet zibiri ndashaka
ndashaka nipanze ubundi nari muri try ndavuga ati ega hari igihe trying ikintu ukagira ese ukavuga ese iki kintu coshoboka reka nipima aya mahera ndayahebe iye million ndayihebe ndabe basi ko bizoshoboka muri kazoza basi ukabiha future basi ukavuga ati muri kazoza basi reka mpebe iye million ati rero iye million ndamaze kuyiheba muri kazoza nzorondera ayarenze kugira ndabe ko bizokunda kandi nabonye ko bizobikunda cyane gose ubundi mbuzimita abanyamitahe muntemwo mana turaza kuba kuri tarinki ya 21 reka dushimira abakunzi bako badukurikirana kuri Burundi tubabwira ati twe tumeze neza turadushima tugerageza kubageza ibintu babige bitandukanye imbere yacu twari kumwe na Nadia Beki na Nelson Ngarevis kuri mikro ya mbere mukomeze guhezagirwa